no muri programme ufise buri munsi ubukeneye ubwenge. Jewe kugira ngo nshobore gutandukanya ikibi n'iciza, nararyohewe nico yasavye ikintu nasanze dukeneye imisi yose. Ndabaramukije neza mwese abakunzi bankunda ijambo, ndabifuriza amahoro y'Imana. Nizere ko muguwe neza, nizere ko muriko mugira ibihe vyiza. Abo bitameze neza mukomere, Imana ibagirire neza. Abagwayi Yesu abakize, arashoboye. Abarushe Yesu abaruhure. Ijambo ry'Imana rimbwira neza ngo Yesu Kristo uko yarejo ngo niko ari uyu munsi kandi niko azokwama ibihe bidashira. Rero ukomere mu mwami, wizere ko adahinduka, ari wa wundi yakora vya bitangaza, none umunsi arabikora kandi arashoboye kubikora ku bugingo bwawe uno munsi. Wibuke ivyo yagukoreye ubwa mbere, wibuke aho yagukuye, wibuke ya misozi yagiye akura imbere yawe, wibuke za nzuzi yagiye akujabutsa, wibuke za ngwara yagukiza ubwa mbere, wibuke ko bimwe yakora ubwa mbere none umunsi arashoboye kubikora. Yesu agukomeze kandi akugirire neza. Hari igihe duca mu bintu tukibagira aho Imana yadukuye, hari igihe duca mu bihe tukibagira ivyo yakoze ubwa mbere, hari igihe ducika intege tukibagira ko hari ivyo yigeze gukora, ko hari ivyo twigeze gusengera uno munsi turimwo. Satani akaduhuma amaso tukibagira vya bindi vyose yadukoreye. Rero mwene data, ntuhako karyo Satani, numuhaka karyo ko kukwibagiza ivyo Imana yagukoreye ubwa mbere, numuhako karyo ko kukwibagiza aho Imana yagukuye, numuhako karyo ko kukwibagiza vya bitangaza yagukorera. Uno munsi ngo wibagire ko ari wa wundi, wibagire ko adahinduka. Yesu akugirire neza. Ndazi ko hariho umuntu mbwiye. Kuri bashasha, amazina yanje ni Karine Bella, baranyizigiye shira mbere. Ndabahaye ikaze. Murashobora kugira like, murashobora kugira subscribe, murashobora kugira share. Gusangiza ubutumwa abandi ni ikintu namashimikira ko cane gose, ni ikintu gikomeye, ni ikintu nkunda, kubera ko kuba ari gufasha kuvuga ubutumwa, kuba ari ugufasha kwamamaza ijambo ry'Imana, kuba ari ugufasha kumenyesha ubutumwa bwiza babandi batarabumenya, kuba ari ugufasha gutera intege babandi bariko baracika intege. Rero wewe ubikora, Yesu aguha umugisha. Wowe utahora ubikora, ubikore. Nukuri uzoba uriko urakora ikintu gikomeye cane, uzoba uriko uravugana ubutumwa nanje, kandi impera yo mwijuru tuzoyisangira. Nongere nshimira abantu bose musengera iki gikorwa, abantu mwibuka muriko murasenga mukavuga ati hari igikorwa c'Imana citwa nkunda ijambo, reka tugisengere. Ni igikorwa gikenera amasengesho. Igikorwa cose c'Imana si niki conyene, igikorwa cose c'Imana kirakenera amasengesho, kirakenera abantu bacingingira. Rero wowe ubikora, Yesu aguha umugisha. Hari habonzi, hari habo ntazi, mwese Yesu abantezagirire. Nagira kandi ndabatumire mu masengesho nise igicaniro c'imiryango, aho dusengera ingo zacu, aho dusengera abana bacu, aho dusengera imiryango mu buryo bwagutse. Ni karibu kuri Zoom, turahura imisi yose kuwa kabiri. Abo muri Europe no muri Afrika turahura 21h heure du Burundi, ni kuvuga isaha 3 y'ijoro isaha y'u Burundi. Abo muri Amerika na Canada turahura 3 y'ijoro Eastern Time, isaha ya Maine. Ndaza kwandika ama details muri commentaire, message ya mbere muraza kuyibona. Murashobora kujoininga, tugira ibihe vyiza aho tuba imbere y'Imana dusenga twinginga kubw'imiryango yacu, kandi turiko turabona ukuboko kw'Imana. Nikaze wowe ubishoboye, duhurire hamwe, duhuze umutima n'inama kubw'imiryango yacu. Yesu abaho umugisha. Tudatevye reka tusome ijambo ry'Imana. Amajambo y'Imana ari mu gitabo ca mbere c'Abami mu gice ca 3, ndasoma guhera ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 14. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Salomo asaba Imana ubwenge. Ku murongo wa 5 haravuga ngo kandi Salomo akiri i Gibeyoni, Uhoraho amwiyerekera mu ndoto mwijoro, nuko Imana iramubarira iti saba ico ugomba ndakiguhe. Salomo arishura ati wagiriye neza cane data umusavyi wawe Dawidi, kuko yagendera imbere yawe mu vy'ukuri no mu vy'ukugororoka,
agutunganiye mu mutima wiwe, kandi ukaba waramugereye kuzomugirira neza cane nk'uku, ukamuha umwana wo kumusubirira ku nganji nk'uko biri umunsi. Nuko none Uhoraho Mana yanje, jewe umusavyi wawe wanyimitse mu gishingo ca data Dawidi, ariko nkiri umwana muto sinzi iyo bija niyo biva. Kandi jewe umusavyi wawe ndi hagati mu bantu bawe watoranije, ihanga rihambaye ritoharurika canke ngo rimenywe ubwinshi bwaryo. None rero jewe umusavyi wawe numpa umutima w'ubwenge, shobore gucira abantu bawe imanza, menye gutandukanya ikibi n'iciza. None ninde yoshobora gucira imanza iri hanga ryawe rihambaye? Maze binezeza Uhoraho yuko Salomo asavye ivyo. Nuko Imana iramubarira iti, ivyo ko ari vyo usavye, ukaba udasavye kuramba, canke ngo usabe ubutunzi, canke ngo usabe ko abansi bawe bapfa, ariko ukaba wisabiye ubwenge bwo guca imanza neza, nuko ndakugiriye nk'uko usavye. Ehe, ndaguhaye umutima w'ubwenge wo gutahura, ku buryo ata n'umwe muhwanye mu bagutanguriye canke mu bazoguherukira. Kandi ndaguhaye n'ico utansavye, ndaguhaye ubutunzi n'icubahiro, bituma ata mwami n'umwe azohwana nawe igihe cose ukiriho. Kandi niwagendera mu nzira zanje, ukitondera amabwirizwa yanje n'ivyagezwe vyanje, nk'uko so Dawidi yagenjeje, nzoguha kuramba. Imana ishimwe kubw'ijambo ryayo. Inyigisho z'uno munsi nazise ngo saba Imana ubwenge buva kuri yo. Imana idufashe cane. Turakenera ubwenge cane mu buzima bwa misi yose. Naho tutoja kure no muri programu ufise buri munsi, ubukeneye ubwenge, ubukeneye kumenya ngo ndavyukiye isaha nsenge, ntegura ico mfungura, ntegura ivyo ntwara ku kazi, ntegura abana, ufise abana bato, ndagenda ku kazi, ndaza kumarayo uyu mwanya, biraza kugenda ukunuku, hanyuma ndavayo, ndaca gusuma, hama ntahe, ivyo vyose uvyiyumvira kubera ufise ubwenge. Udafise ubwenge ntavyo wokwiyumvira. Narigeze kuba nkora mu bantu baba bari limite cane mu bwenge, ugasanga nyene wowe ukorayo ni ubiyumvirira, ni ubiyumvirira ko boga, ni ubiyumvirira ko bafungura, ni ubiyumvirira ko bageze kuryama, ugasanga utuntu twose uriko urabiyumvirira kubera yuko hariho aho batagera mu bwenge. Rero ubwenge ni ikintu tuba dukeneye imisi yose mu buzima bwa misi yose, ariko rero ubwenge nashaka kuvuga no munsi ni ubwenge buva ku Mana. Si bwa bwenge bwo kwiyumvira ugomba gufata decision zikomakomeye gusa, si bwa bwenge bwo kwiyumvira ushaka kugira shwa y'umuntu mubana gusa, si bwa bwenge ugira ushaka guha impanuro umuntu. Ndavuga ubwenge bugutunga ku munsi, ubwenge ugira imisi yose muri decision zawe za everyday. Umwana w'umuntu agira ivyiyumviro vyinshi cane ku munsi bica mu bwenge bwiwe. Ivyo vyiyumviro vyose rero bigenda bidusunikira gufata ama decision. Ayo ma decision rero turakeneramwo ubwenge bw'Imana. Imana idufashe cane gose. Umwami Salomo rero Imana yarihejeje kumwimika asubiriye se Dawidi. Amaze gusubirira se ku nganji, agenda gutanga ibitambo, aranezereza Imana. Aryamye mu ijoro, Imana iramubwira ngo saba ico ugomba ndakiguhe. Salomo nararyohewe nico yasavye ikintu nasanze dukeneye imisi yose. Yasavye ikintu nasanze co tubera karorero, arico twogenderamwo na twebwe. Salomo rero arabwira Imana ngo
nukuri wangiriye neza, warantoranije ushira ku ngoma, ariko ibi bintu je wabishizemo nkiri muto, sinzi iyo bija niyo biva, sinzi iyo bitaye umutwe. Ndagusavye ubwenge bwawe je kugira ngo nshobore kurongora iri hanga rikomeye, nshobore guca imanza muri iri hanga rikomeye, jewe kugira ngo nshobore gutandukanya ikibi n'iciza. Ibintu ntavyo noshobora ntafise ubwenge bwawe. Narasomye ijambo ndavuga ni wow, Salomo yararose opportunité yo gusaba ibintu bikomeye cyane, yararonse akaryo ko gusaba ibintu bikomeye cyane gose, ariko Salomo yisabira ubwenge Imana. Haleluya, yisabira ubwenge Imana. Salomo yibwira Imana ngo ndasabye umpereze ubwenge, jewe ndakeneye ubwenge bwo gutandukanya ikibi n'iciza, jewe ibintu ntavyo noshobora ntafise ubwenge bwawe. Imana ngo iranezerwa cyane n'ico Salomo yisavye, iramubwira ngo kutansavye ubutunzi, ntusabe icubahiro, ntusabe ko abansi bawe bapfa. Bivuze ngo nivyo yabisaba yari kubironka, ariko ngo ko atari vyo wasavye, ngo ugasaba yuko ndaguha ubwenge, ngo ndabuguhaye, ngo kandi ngo ndaguhaye n'ico utansavye. Imana ishimwe cyane. Imana hari ikintu yisaba ikaca ivuga ati n'ico utansavye ndakiguhaye. Imana irabwira Salomo rero ngo ndaguhaye n'icubahiro, ndaguhaye n'ubutunzi. Ugiye gusoma mu nyuma urabona ingene Salomo ngo Imana ngo yaciye imuha ngo impore mu mpande zose. Yari yubakiye ku Mana, yari yubakiye ku kintu kitanyiganyiga. Kuyibwira ngo ndakeneye ubwenge bwawe, Imana vyayeretse ko ayifitiye trust yose, ayizeye muri vyose, yizeye yuko ari yirongora ivyiyumviro vyiwe vyose, ari yirongora ivyo azokora vyose, ari yigendana nawe. Iramubwira ngo ndaryohewe, ndanezerewe, kandi n'ico utansavye ndakiguhaye. Ikindi shaka ko tubona, Salomo ntabwo yasavye ubwenge bwo kwigungira ko bwo ku giti ciwe. Ntabwo yabwiye Imana ngo Mana mpereze ubwenge kugira ngo jewe abansi bose ndabarigite. Ntabwo yasavye ubwenge ngo avuge ngo Mana mpereze ubwenge kugira ngo nubake izina ryanje, jewe mba umuntu rurangiranwa muri no Isirayeli yose. Ntabwo arico yasavye. Salomo yasavye ubwenge bwo kugira ngo yubake imitima y'abandi. Yasavye ubwenge bwo kugira ngo ashobore guca imanza zibereye, ashobore gutandukanya iciza n'ikibi. Mu yandi majambo yasavye ubwenge bwo kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we. Ubandanije muri iki gice nyene kuva ku murongo wa 16 urabona ingene yaciye urubanza rurimo ubwenge bwinshi, abantu bakumirwa, abantu bagatangara. Abantu batazi iyo nkuru canke abantu badasoma Bibiliya, reka ndayicemwo mu majambo make. N'urubanza bamuzaniye abamaraya babiri ngo babana mu nzu, hanyuma baravyara abana, bavyarira ku minsi imwe presque. Umwe yavyaye no munsi, uwundi nyuma y'imisi 3 aravyara. Hama rero umugore umwe ngo aryama ku mwana wiwe arapfa. Amaze gupfa ngo avyuka mwijoro hagati, arahindura abana, atora wa mwana muzima mushiriwe, wa undi yapfuye mushira mu gikiriza cujyanya asinziriye. Wa undi asinziriye avyutse konsa umwana, asanga umwana yapfuye, ariko ngo amuravye neza aca arabona ko atari uwiwe, bamumugurije. Aja ku mwami aramubwira ati mwami, tubana turi babiri mu nzu, nta wundi muntu tubana. Uyu mugore rero twavyariye rimwe abana, ariko uwi waramuryama ko aramwica, amaze kumwica acamuguza no wanje mwijoro nsinziriye, none yanse ko umwana wanje, ndagusavye ducira ugo rubanza. Nyene kwica umwana wiwe aravuga ati uwanje n'uyu muzima, uyo yapfuye n'uwo onye. Umwami aravuga ati none kumwe ariko avuga ngo wanje n'uyu muzima, ngo wapfuye n'uwuyu, ubundi akavuga uko nyene. Ati je reka nca urubanza. Salomo arabwira ngo nimunzanire inkota. Aca aravuga ngo uyo mwana rero ni mumucemo kabiri, ngo umugore umwe mumuhe igice kimwe, uwundi mumuhe igice kimwe. Wa wundi nyina wa mwana aravuga ati oya mwami, nukuri umwana ntimwirirwe muramwica, umwana ntimwirirwe muramucamwo kubiri, namutware agenda murere, je ndamumuhebeye. Umwami acagira bwa bwenge Imana yamuha, aravuga ngo uyo mwana muzima ni mumuhereze, uwo ni we nyina wiwe.
ijambo ry'Imana rivuga aha mu mpera z'iki gice nyene ngo Abisirayeli bose ngo bumvise ingene umwami yaciye urwo rubanza ngo baramutinya ngo kuko ngo baciye babona ko ngo ubwenge bw'Imana bwo guca imanza muri we. Imana ishimwe cyane. Hari igihe Imana iguha ubwenge abantu bakabona ati ujya muntu afise ubwenge bw'Imana, ujya muntu siwe burya n'ubwenge bw'Imana. Ugahanura umuntu, umugore yubatse akuze, umumama akuze, agahanura umujene mama akavuga ati ko kujya muntu afise ubwenge bw'Imana. Ugahanura umwana wawe nawe nyene akavuga ati umuvyeyi wanje afise ubwenge bw'Imana, ibi bintu yamanuye nivyo. Ugahanura umugenzi wawe akavuga ati uyu muntu arafise ubwenge bw'Imana. Ni babandi mu nyuma baca bita ngo ujya ngo n'umuntu ari sage, ngo ujya umuntu ngo ari wise. Ntabwo ari ibintu vyiwe, ntabwo ari ubwenge bwiwe, n'ubwenge buva ku Mana, n'ubwenge Imana yamuhaye. Dusaba ubwenge bw'Imana, dusaba ubwenge bw'Imana kuturongora mu madecision yacu ya misi yose. Dusaba ubwenge bw'Imana kuturongora. Nukuri hari igihe dufata amadecision atari meza, hari igihe umuntu aba afise ubwenge nivyo, ariko ubwo bwenge bwiwe buri limite. Hari igihe akoresha ubwo bwenge akihenda, hari igihe akoresha ubwo bwenge agafata decision atarizo, hari igihe akoresha ubwo bwenge akaguhanura ibitarivyo, akagushuka, akakubwira ibintu biguta mu rudubi. Hari igihe akoresha ubwo bwenge ugasanga agutaye muri decision ituma uzohogata ubuzima bwawe bwose. Rero turakenera ubwenge bw'Imana kuko hari bwo butihenda. Haleluya. Nibwo bwonyene burimwo ukuri, nibwo bwonyene butagira kwihenda, nibwo bwonyene butagira amakonsekanse mabi, nibwo bwonyene buturongorera mu nzira y'ukuri. Imana idufashe, Imana idushoboze, Imana iduhe ubwenge bwayo. Turakeneye ubwenge bw'Imana tugenderamwo imisi yose, twamana imisi yose, atari kubugira rimwe rimwe gusa, twamana igihe cose. Salomo ugiye gusoma mu bice vy'inyuma mu gice ca 11 urabona ingene atakoresheje bwa bwenge Imana yamuhaye. Mu nyuma yahavuye aja mu bigirwamana, acava kuri ya Mana yamuhaye bwa bwenge, atangura kuja gusenga ibigirwamana. Imana irababara cyane, ariko Imana yari yaramuhaye ubwenge, yari yaramuhaye ubwenge bwo kurobanura ikibi n'iciza. Yarakwiye kubona muri iyo situation bariko bamukwegera mu bigirwamana, agashobora gutandukanya ikibi n'iciza, agashobora kwibuka yuko Imana yamuhaye ubwenge ariyo Mana yo gusenga, ariyo Mana yo kufukamira, ariyo Mana yonyene yo kwinginga, atakwiye kuja mu bigirwamana. Ariko kubera ko atabugumanye igihe cose, umwanya wose, yahavuye aja mu bigirwamana. Imana idufashe cyane, iduha ubwenge, kandi ubwo bwenge iduhaye twame tubukoresha, twame tubugendane igihe cose, tubwamane igihe cose. Iyi nyigisho yo kugira ubwenge bw'Imana tuzoyibandanya no kuwa kabiri w'indwiza. Tuzobona vyinshi, tuzobona muri Bibiliya abantu twigirako. Muri Bibiliya harimwo abantu twigirako, harimwo inyigisho nyinshi, harimwo abantu turabirako akarorero. Hari habo tuzokwigirako bagize ubwenge bw'Imana, hariho nabo tuzobona batagize ubwenge bw'Imana bitwigishe gusenga kugira ngo tugire ubwenge bw'Imana. Tuzobona yuko ubwenge bw'Imana bugutuma utavuga wari ufise vyinshi vyo kuvuga. Tuzobona ko kugira ubwenge bw'Imana bugutuma udacumura ku mabwirizwa y'Imana, kandi wari ufise ama opportunité yo gucumura umwasi yagushiriye imbere, ariko ukirinda kubwo ubwenge bw'Imana buri muri wewe. Tuzobona ingene ubwenge bw'Imana budutuma abavyeyi dushobora kurera abana bacu mu nzira nziza, mu nzira y'ubwenge bw'Imana. Tubona ingene dushobora gutransmeta mu bana bacu ubwenge bw'Imana, nituba transmetemwo ubujuju, kuko ubujuju nabo bazobutransmeta mu babo, usange ntaco twafashije abana bacu. Ivyo vyose birimo mu ijambo ry'Imana tuzobibona. Uno munsi ngarukirije ngaha, tuzobandanya kuwa kabiri w'indwiza. Tuzovuga vyinshi kuvyerekeranye no kugira ubwenge buva ku Mana. Imana itugirire neza. Reka turangize dusenga. Mana data wa twese wo mwijuru, ndagushimiye kandi amajambo wongeye kuduhereza, amajambo y'ubugingo Mana. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe no kuri, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe ririmo ubwenge bwinshi. Ijambo ryawe Mana niryo tara rimurikira ibirenge vyacu, niko umwanditsi wa Zaburi yavuze.
rero data wa twese wo mwijuru no munsi wongeye kutubwira kukugira ubwenge bwawe Mana, kugira ubwenge buva kuri wewe Mana yera igororoka. Duciye bugufi imbere yawe dusenga ngo twuzuze ubwenge bwawe Mana, uduha ubwenge bwawe buri munsi Mwami. Ku munsi umwana w'umuntu afata amadecision menshi Mana, turasenga ngo uduhe gufata amadecision ari mu bwenge bwawe. Turasenga ngo uduhe Mwami wanje kurongorwa nawe, kurongorwa n'ubwenge bwawe mu vyo dukora. Uduhe kurongorwa n'ubwenge bwawe mu vyo tuvuga. Uduhe kurongorwa n'ubwenge bwawe uko tugenda, uko turaba muri vya bindi turaba kuri social media. Uduhe kurongorwa n'ubwenge bwawe muri vya bindi twiyumvira. Uduhe kurongorwa n'ubwenge bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndasenze ngo uduhe kurongorwa n'ubwenge bwawe. Uduhe kurongorwa n'ubwenge bwawe muri vya bindi tuvuga Yesu, muri babandi tuganira, za nkuru dutera. Reka Mwami tugira ubwenge bwawe kugira ngo tuvuge Mwami ivyubaka, tuvuge ibiguha icubahiro, tuvuge ibiguhimbara. Uduhe ubwenge bwawe Mana muri vyose. Urakoze data, ubandanye kutushurira amajambo yawe. Mpwemu wawe yera abandanye kutwigisha. Mpwemu wawe yera abandanye kwagura ijambo ryawe muri twebwe. Mpwemu wawe yera abandanye kuduhishurira ivy'amajambo yawe, abandanye kuduteza intambwe yegera kuri wowe kurusha, intambwe yegera mu ijambo ryawe kurusha, kugira ngo data tubandanye kuguhishurirwa birushirije. Urakoze Mana, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro kubw'ijambo ryawe. Izina ryawe gera rishimwe ubu n'ibihe bidashira. Ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze shima, amen. Turarangije, ndabifurije indwi nziza n'ibihe vyiza. Imana ibagirire neza muri vyose, mwarahezagiwe. Shalom shalom.